Fesika birarangiye bwana Nyamapro uyibonye gute? Nta byari birimo muhungu. Nta kintu kirimo. Nta kintu kirimo. Tera dusubira inyuma ahubwo. Urabonye abatahukanye ibihembo? Nababonye namenye mu bake. Bamenye mu bake? Nukuvuga ngo save the date ntitubonyemwo imva ya mwihoro abantu bariko barahamahirwe ko ariyo ya mbere ntiyiri wirahamagagwa irizindi nyinshi ibi bintu nk'umanaliste ubibonye gute ibi bintu ngira mvugira hanyene urabona ko nkishushe urabona ko nkishushe ngira abakinyi ba filime mu Burundi Fesikabe bayihebe baje gukora ibindi bintu cyangwa bakora izindi barabizindi competition bajama kubera iki bayiheba ukubasuzuguza kubasuzuguza ariko ibihembo barabitanze none byatwaye bana jewe nabonye bifise ababitwaye ahubwo gusa no kubera ko abari bitezwe ko baza kubitwara ntabwo ari bo babitwaye nibaze ko jiri yoyo ifise ibiharuro vyayikorerako mbega iyo jiri kuravuga Ariane nakubwire ngo nta kintu kinini yangiza kubwira abantu nta kintu kinini hano mfise kubwira abantu kuko nibaza ko bitoshobora gutwiga muri neza muri neza bikoze ubunyene byo shobora gukwigwamo kumbure hanyuma nzobakora ikiganiro cy'amasaha nk'atatu nababwire ndabereka kamara manzi Kajo Haver umeze neza iyi ntwengo ni yanyayo canke ni nseka mbaba uri mu bantu baza ku mwanya w'imbere bariko barahabwa amahirwe yuko maybe utabaye mu gifaransa bavuga ngo temere interpretation féminine bavuze we voilà filime yawe iraza kuba iy'umwaka ariko nta na kimwe twigeze twumva baguhamagaye mu vyakiriye gute ano marezita ya Fesikabe Jewe ndakiriye neza cyane nibaza ko umuntu wese ategeza kugira confiance juri bafise amatitero bagiriye ko kuko niba ntabonekanye itero bari bafatiye muri uno mwaka sinari ndimo reka nzokuguruza nje muri festival turabe ko nabyo bivuze ko akantu kariko karavuga ngo ushobora kuba warenganijwe ni kinyoma cambaye ubusa Bon, umuntu wese afise ingene abona ibintu ngabaje namanizera juri n'abandi baba babatoye bafise ivyo bagendeye kugira abahitemo abantu batatu bari ibintu by'ibiharuro rero niba ntashoboye gushingwa ubwo nikimana yabishatse ariko urabona ko vyari bikwiye yuko ubura naka award na kamwe kwe maze umuntu muri competition kuri abari amahirwe niyo ubona ko atari ni amahirwe cyangwa se intenge uko mbibona meze neza ego kandi kuba ntaronse meilleure interprétation féminine nicyo gikuraho ko acting Yaya duhuye kandi na Ornella Mutoni nimwe abantu bari bategerezwe uno mugoroba byanavugwa yuko kabisa byanka byakunda baza gutwara trophy we yumva gute ko menga izina ryawe ntigegeze ari hamagago gusa jewe naje nabyiteze nayibonye kandi mutene niteze niteze guhamagara ariko rero abagenzi banje niteze je yo mbura abagenzi banje kunyohera mugabo rero byabaye birashobora gushika ibintu bigahinduka rero musinaye n'umufana sinzi yuko urankura oya hagati ya mwebwe na Fesikabe mubona ari bande bavyegereje umutima Jessica degereje umutima maze negereje umutima no sinkumvugira CPD abo nkumvugira bamwe muri rusange okay gukora birasaba gutegwa intege kandi birasaba gukora ariko urabona nk'aba bari imbere yawe barashika kandi bamwe muri bagenzawe batangiye kuvuga ko nihabaho edition ya 16 batarota bazanamwo filme nawe nuko niwaba uyifise ntuzoza mvugira ndo kwisubizemo nawe usanga ndagaye bana izo Chris mambo vipi bro Afresh kaka kuberwa vyo uracaye oya ntuyoboye urutondo rwa kabiri bimeze gute kuri kuratwenga abandi bashavuye no cyambere ndishimye kuko jewe ari ikintu kimara guhambira abantu udacika intege urukundo n'ubumwe bizodishikara kwiterambere yego ibibaye no munsi byabaye ariko ko byatumye bidukomeza birabakomeje ariko hariho ikibaye kibatangaje mu vyo mwari mwiteze cyane gose kandi twabandanye kuri Fesikabe yacu tuzoshika
bigenza gutega Chris ko tabiturire je mbonyemwo ni kubera iki mutari ko muremera ibivuyemwo aujourd'hui ibiturire naje nabigize mo byabaye ego nagahomera bungu reka nitaye kujyaho oya ariko banze tubwiye ni iyihe filime wari wiceze yuko ishobora kuzamo ariko utabonye canke nuhe mu kinyini ndiko uje kuri jeke ndikora ego hariho filime zimwe zatwaye nuko kimana tuvuga ego urumva zimara manje zimwe biteye ubwoba kuko hariho nkubabaye hariho igitoro get around guys ego actually aba twabonye ntawe tuzi sivyo na film making ntawe tuzi ariko guys ahantu wari ukadara na mimi ego na Chris izo Chris kutivuga just no kwishiramo kuko jeje nge na mara mayi ikibono babwira yabakado yabara mimi yabara nera first kabo bayibagirwa frame naje kandi ariko yimwe zokorera YouTube kuri Instagram yaya ndamubonye mzele unamwe numwe mu bantu kabisa nabanye bariko bakora amafilme kandi biriko biragenda neza bwana Lei wari waje muri Fest Cup uyibonye gute Geranje kuraba ingene biba bimeze bya mbere narinjiye mu mafilme yari yitezwe harimo za Save the Date harimo Iva ya Mwihoro harimo n'izindi nyinshi ariko nta nimwe birangiye ijemwo habe no guhemba na so wewe ubibonye gute je narindi nara ariko sijaona ki nta kintu nta kintu boye sijaona kintu watangaye canye bimeze gute rega sindiko ndabitahura anki kundi ndadamwe urete dusanijwe abantu bafise amafilme bakora okay bibaza ko bafise ubwenge aho bigeze ngo ni Kenjeme Edition aho bigeze ntosubira kuzana filme yawe ngaha bivuze yuko 16e edition tutazokubona wazanye filme guhigana jewe bazoyitora ubonye n'abashatse ko Ego Oya, Dangerous Trick, Diaspora, Ibigero by'umwigeme, Ihasa ryanje, Deception. Les films en compétition, catégorie nationale, long métrage, fiction, Save the Date, État civil, Inama, Imva ya Mwihoro, Kwetu, Ibanga ry'ikibi, Mukase, Ego Oya, Dangerous Trick, Diaspora, Ibigero by'umwigeme, Ihasa ryanje, Deception. Nous les invitons dans une réussite pour quand même qu'ils puissent venir nous proposer ou bien nous dévoiler leur travail. Bienvenue. Le jury est composé par M. Patrick Nyanguru, c'est le président, Kakaren, c'est le vice-président, et M. Abraham Moussaba, le secrétaire. Merci. Digo, Kutamenya, Vibration, The Boss, A Heart of Revenge. Ce certificat est accompagné par un chèque de 700 000 francs. 700 000 francs. Le premier c'est 500 000. Le deuxième c'est 700 000 francs. Merci. Gituro, Umubabaro, Inzira, Time, Shopping, Sahaba, Ihwa ry'ubuzima. Catégorie nationale court-métrage fiction, Une fois l'an, Umuzigo, Kutamenya, Vibration, The Boss, A Heart of Revenge, Gituro, Umubabaro, Inzira, Time, Shopping, Sahaba,
ihwa ry'ubuzima. Le premier film a primé dans la catégorie court-métrage, c'est... En fait, je vous disais des petites enveloppes. Le film qui a été dans la troisième position, il a 200 000. Le troisième, 300 000. Et la première, 500 000. Alors, la première position dans la catégorie court-métrage, c'est Gitoro. Le réalisateur, c'est Aboubakar Bibarouta, mais malheureusement, j'ai vu qu'il n'y a personne dans l'équipe pour représenter ceux qui ont joué Gitoro. Alors, je ne sais pas comment on va procéder, peut-être les organisateurs de la 15e édition du festival vont nous dire comment le faire. On aimerait bien qu'il soit ici. Je ne sais pas comment on va faire. C'est bon? Nous avons des problèmes de carburant ici dans le pays, et voilà, ici on a aussi un problème avec Gitoro. Où sont-ils? Alors, c'est ça, applaudissons pour tous ces prix. La vie va continuer. Alors, j'ai le jury. Le jury de la catégorie long métrage fiction. Ils sont à 3, mais on a pu. L'un est absent. Il est composé par M. Pascal Nabourou, il est le président de la catégorie nationale long métrage. Madame Rose Paglagnezou, elle est la vice-présidente de la catégorie, et Christian Savier qui est absent, et il s'est excusé parce que il a un autre événement qu'il doit diriger à cette heure-ci, maintenant. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Alors, je vais donner la parole à monsieur le président du jury. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Oui, je remercie d'abord l'organisation de FestiCab qui nous a fait l'honneur de nommer membre de ce jury. C'est une catégorie qui avait une tâche immense. On avait beaucoup de films à visionner et beaucoup de critères aussi à considérer. Et parmi ces films, il y a eu vraiment de très longs métrages. Parce qu'on a eu un film qui a une durée de 4 heures presque. Alors vous comprenez que ce n'était pas facile de visionner, et analyser, critiquer, voir tout le long et à large. C'était vraiment un travail immense. Mais nous avons fait tout ce qui était possible pour qu'on puisse honorer cet engagement de ce soir. Alors, comme on l'a fait pour la catégorie précédente, nous allons commencer par alors, nous allons commencer donc par la programmation des meilleures interprétations. Alors, pour les films long métrage, la meilleure interprétation féminine revient à Nono, qui joue dans le film
Ego Oya. Applaudissez pour Nono. Applaudissez pour Nono. Alors, pour la meilleure interprétation masculine, il s'agit de monsieur Yassine Raposé dans le film Déception. Alors, le meilleur son revient au film État civil. Donc, la réalisatrice c'est Arline Kouradousseigne. Pour la meilleure image de la catégorie de long métrage, c'est le film Kwetu. Le meilleur montage revient au film État civil. Alors, je crois que nous arrivons au moment où vous attendez le plus. C'est le classement des 3 meilleurs films long métrage. Alors, le 3e meilleur film long métrage revient à État civil. Bagize bakuri mwese mazina nitwa Arline Kouradousseigne benshi bakaba bamenyereye kuri Dina
ntabanje amagise menshi ariko ndashimira Imana yatumye bikunda nkashimira Burundi Film Academy nkashimira cyane coach wacu nkashimira cyane kandi abayobozi mu Bide Festival nkashimira cyane byimba umutima mwebwe mwese mukoraniye ngaha ndizera ko hari icyo mubizi ko mwarabirabye ko muri murabikunda mwese abaheza gidi intitulé Inama de Mireille Ndayishimiye. Nous invitons de l'ambassadeur venir remettre le set. nta muntu wari muri ekipe yakoze inama ari nka BMT cyangwa niyo kwakira son certificat. Un petit mot s'il te plaît, un petit mot. Un petit mot. Bonsoir. Bon, je suis vraiment heureux. Bon, je représente Mireille. Et je vois que maintenant la belle entre merci beaucoup. De cette édition est le film intitulé Kwetu. Nous invitons le représentant du ministre de venir remettre le certificat. Bonsoir. Bien avant tout, j'aimerais féliciter tous les films qui sont en compétition. Ce prix est subjectif. Ça ne veut pas du tout dire que ma passion vaut plus que la vôtre. Je remercie le jury pour cet honneur. Je remercie le festival pour votre engagement et votre consistance. Ce prix couronne le travail d'une grande famille de professionnels, une équipe qui a travaillé dur pour pouvoir raconter cette histoire, qui a été épaulée par l'incroyable Olivier et la très talentueuse Sabra et l'équipe technique et tous les acteurs et les actrices qui ont travaillé de manière acharnée pour donner ce résultat qu'on a présenté pour cette édition du festival. Kwetu est un film qui parle du sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance et le fait de se sentir chez soi et de ne pas être rejeté. Merci. Merci.